baje benshi icyo cyo tumana kwizera monjame nsinzire Oh na 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 zinawe naho tuzogera ngwejo naho Zoheba yeah their time is over zinawe tulisota twegeranye nk'ifundo Bad man Sinovako muri kino kiganiro c'amateka turi kumwe na Fresh Shop mu bintu biri freshi hano murahasanga imvutano z'akataraboneka utosanga ahandi hantu na hamwe n'udupira twazo murahasanga kandi ibitambara byiza by'amakositimu amakarite yose amatisi ateye ubwoko bwose n'izindi nyinshi zitandukanye zo gushonamwa amakanzu n'iyindi mideri mwipfuza ino Fresh Shop muyisanga kuri Avenue de la Mission ni galeri nshasha yitwa 2 Stars Shop Mall ifatanye no kwa kimwe mu bibanza musanzwe muzi cyane mu gisagara hagati ca Bujumbura nimero mwobatora ko ni 61 ubusa 2 93 abantu mwese mufise imanza wewe wifuza kuberwa mu bibanza by'iteka bitandukanye kano niko kajyo keza ko kwitura ino nzu y'igitangaza kugira ibigufashemo. This is Fresh Shop, we shine to progress. This is Flash TV, we shine to progress. Hello everybody, everyone, everywhere you are. I hope you are doing well guys. Nariko turashima uhoraho ndiho abari karakora ibi byose kugira entertainment ishoboke twenyegeze day by day. It's another day, another reaction, another possibility to the high opportunity they call me Ndikuriyo Leonce the son of God Dr. Vlog aka Diko. You can call me also the ambassador. Wonu munsi udasanzwe ariko inyuma uri bariko arabimfasha ngo masanamu mutabona handi hano hamwe yitwa Prince Keys ni muri bimwe mu bibanza by'iteka bimwe mu bibanza bisa neza mu gisagara ca Bujumbura for real. Ni mu bigo vya OPD niho dusanga ino jaride y'igitangaza ari nako twakira couple y'igitangaza for the first time. Kadora Vere yambaye nkuko yambaye iruhande ziwe hari umusore yitwa Rich Kage himself. Bana ye mambo vipi? Mambo shwali. Unakaza? Nakaza. Sana mzee wangu. Hivi leo sasa na Kadora Vere atazungumza lugha ya Kiswahili. Bwana dada wewe. Mbona unapendeza? Asante sana. Vingene chokobera. Oya. Shangiye wikorera ko. Oya. Icyongereza cyo ni cyawe, Igifaransa bora na cyonse ariko kubitako na Gaswahili. Oya Gaswahili bwasha. Ndavuga gute ndahera he? Ko muba mwavuyeyo mwabikoze. Twaje. Mwabaje reka vere ko muhungu mbana namuvuze yitwa Rich Card ariko kumbura abafise ukundi kuntu yivuga ariko agahogo banzurindire ntiharage. Bafise ukundi kuntu wivuga birenze bya Rich Card. Yeah, ni Rich Card, bad man the movie, Spitfire boy, representing to the fullest. Yeah man. Spitfire boy. Uhese nakavuze neza. Spitfire boy. Spitfire boy. Representing to the highest. To the highest. Mu bicu niyo wibera ni nayo uzanana. Spitfire. Uragendana n'umukobwa mwiza sha mwana wawe. Ni muto wanje mwana. Kugendana ushatse kuvuga? Wese navuze gusohoka. Navuze ko nk'uno munsi watembere uri kumwe n'umukobwa mwiza. She's my brood, witwa turi kumwe kenshi. Nanyendo. Ariko je niri kuba yuko no munsi watembere uri kumwe n'umukobwa mwiza. Sawa. Mani. Atako kantu kare. Abo kantu. Bari cyo uvuga ngo nk'ubu uri kumwe n'umukobwa muri kumwe muri iyo minsi. Uvuga ngo mfise umukobwa dukundana cyangwa uvuga ngo mfise umukobwa dusohokana. Byose ndabivuga. Icyo ukunda kuvuga cyane? Vuga umukobwa dukundana nuko atawahari. The single man. Aisakara kandi ibintu mu muryango ambo singo mugabo nusuka wenyene Ravere usa ashode niwe atakiri
oya birimo biraza biriko biraza amakuru mfise n'amakuru fisi biriko biraza kabisa rapa amakuru y'iminsi cyane kubimeze neza nari nkumbuye Fresh TV nari nkumbuye Fridole nari nkumbuye Fresh Kids nari nari ndagukumbuye cyane cyane vraiment nakunze Fresh TV muri rusangi nari ndabakumbuye wewe umaze kubuwa hano kabisa niyo mpamvu Jembo na menga we nturi n'umushitsi cyane oya ndumusaza ahubwo twakirira umushitsi okay reka nakira umushitsi uyu mukobwa burya ni umenyesha makuru ni gaka abantu babyibuka arico warubyibuka wewe reka ravere umenyesha makuru umutwakirira tabakire cyane gose mugamba Fresh TV turishimiye kubakira hano turamukiriza rero abakunzi bagukurikiye ba Fresh TV nakunze murakoze kunyakira muri Fresh TV aryohewe kuba ngaha wagwana kunzi ba Fresh TV wagwan dede your boy Spitfire boy which kage bad man the movie wow ko representing hari ukuntu mbona bimone ngo wona begura umurape murape na rapo wandi nibishika ukandika rya rya styles of kwe oya umva script oya igumere muri RNB niho wangomye ndavuga ati umuhungu rero arongeye kunyagaza kuyanje ndiba y'umutima ndiba y'umutima kundiba yo kirundi jewe cyangwa rico wewe arico yanditse ikirundi ciza ahubwo wewe ngiye muri studio nzohora ndakwitwaza oya nyabona jure ko nyitwaza witwaza wo muri kumwe niwe ngo ayoboye mwabina bintu mu kwandika ikirundi gitosoye ko mparanandika ibintu ntambwira ati burya bari kuvuga gutya avezura mukosore gasha abataye umuntu baba bakengeretse mugira ko utazonsuzugura sinzogusuzugura urabisezeranye hano iyo niyo ndahira zobara akazi none byanyabere we niwe mukuru cyangwa uri muto yabaravera ndi mukuru rero barabenga uri muri baba turi kumwe n'abantu batanze nko uye nyene ndashobora kuvuga ko ndi muto kandi ntiwompariritse none kurabira ubona gute hamwe guhamagara ngo we petit frère ukeme jewe je navyita yo kuma cyane turi kumwe turi babiri nshaka nti we ti gasopo genda bukirebuke kabisa sana nibaza ko mwamaze kubabona ikintangaje nanje ntarinze kugara kuri uno mwanya sinarinze yuko bavuze ngo the same blood bano bantu bava ku gishitsi kimwe kabisa ni gishiki na gisaza ravere twagiye tumumenya cyane kuri ino TV ariko ntibari bazi yuko afise ndamusaza wiwe aririmba rave niyo mpamvu wakoze challenge cyane kuri iyo ndirimbo cange nawe warayikunze cyane ubu sindaheza uriko nayikunze iri mu ndirimbo ziwe nakunze cyane kurusha izindi ariko kandi nategaza kuyikora zikora nyinshi zitandukanye nubura urabandanyira iracakuryohera cyane igihe twayirukana ngo kuri playlist yawe irikiraza ku mwanya wa mbere yego nyuma ya ndamuvuge cyane uriya mutive hakurya ukunda cyane indirimbo ziwe reka ndamureke ntacu ubu kuri playlist iracayoboye akage canke irayoboye kabisa nizi sa wayikundiye iki ndirimbo muri byinshi umbwire kimwe conya muri kimwe bano vuga je nakunze umudiho fise ukuntu nkunda ijya midiho irimo akazu afrozouk gatoya ijya ni afrozouk numva ibintu by'aba Espanyol ukuntu ibintu bya Despacito ndumva nko mwene turiya tuntu twahariya muri Latino Voilà. Rero nakunze cyane mudiho ariko kandi yarimvye neza yanditse neza n'icyo cyari kiza ndarengeje kimwe ntako ndi mwihanga. Kora vera hava turirimbirako. Yewe. Ariko ubwo mukora ama challenge nkajya indirimbo usubira n'ibintu bya TikTok je. Komba mbona ku muntu wa oya. Ahubwo sha uzomugira mu video Vixen. Turabo uburyo Mugabo yambaye impuzu z'ikirundi niho byaba bitese. Numubona mu muntu ze mwazino zikigenge sana kunze style yambaye mwo by the way. Zia zikirundi hageze ko ariko yambaye ajegeza bimwe basani mubwira abantu ngo bajegeze byo mworohe. Je ntiyo jegeza mu ndirimbo zaje zogende musaba. Basaza b'umuntu. Uruko abandi mugabo ajegeze. Janzo kwambara nka kumwe yari yambaye kuri anniversary nuze terigeti bengera yambaye ibintu bya terigeti ntabwo Sebastian Sebastian ya style nizo kweli wow oya ya style kabisa rave ubaho siri mu mpuzu wambaye zikakubera pe Sebastian yubahwe n'abantu abamwebwe muri no hakujya ba Sebastian irigira guki kadukubita ibintu ebana bwana Rich yes sir banumva umunoho unyisha mwe mu wita umunoho
bakuntu bamaze kubona nk'agapira gatangiye kumota wisonza bakine ntibompa nanje nkirira udukubite ku kantu kandi rero Ravera aragufasha avuta mufashe kuririmba urahaguruka umufashe gutamba inyuma magaranye n'umuhungu yitwa ndamuvuge basi ego watangiwe n'abaramutse ndi kumwe na team nini ya Fresh barabekinga vyanka vyako baking yanya udukubita couple na Karas couple yambe safi Ravera ntiyababaje benshi oyo ntiyababaje benshi pre I can't wait indirimbo bagiye babibona kenshi muri za special driver twagiye tuyifiringa for way barabonye Ravera ikarayifiringa ariko kandi hari n'ikiganiro twayikoreye ko iri nyuma muri back vuze ko nanje rimwe mu ndirimbo ndiko ndakunda cyane sinabambeshe for the first time ngiye kuyumva mu buryo bw'amajwi ya nyayo ndi kumwe na nyeneyo his name is Rich Cat ndabashimire ndamaze kubona kuri channel yanjye hari abantu batumvuye kuri Fresh TV wow kubera mwebwe ndabikunze nungutse umufana umwe wow ari byatari okay here we go ngo ababaje benshi icyo cyo tumana kwizera ngo njyame nsinzire na zinawe naho tuzogera ngo ejo naho nijuzoheba their time is over jinawe tulisota twegeranye nk'ifundo bad man Sinovako Mundawa Kwa penzi lako Nimenata Kama super glue Umenibamba mama Sinovako ndakunda na instrumental muri jya ndirimbo Jusajya yashyize ibintu by'ibinanda aza gutambuka twebwe tukijya mu machachi mwabyita ibinanda kwe biriya bipiano binini bavuza mu machechi no mu maguru haba hari urunkagumagira nabibona nkaryoherwa oya none mwanyumviye Ravera yaririmbye ntimwabibonye je nabonye ko bitinirwa kumwe kwa ama challenge yo kuri TikTok oya none ntacu kazimana oya ririmba nakano ababaje benshi oya ririmba akantu kamwe gusa ucose oya ababaje benshi nicyo cyo tumano kwizera Ravera we njyame sinzire danana nawe naho tuzogera ndasigaye Ravera reka kutwecera pa ewe kudutambira kabisa wow Rich indirimbo yaje gute mba numva harimo inspiration akantu divine no gasubiriza iki nshaka kuvuga urukundo inspiration romantique iraba ariko uko biri kose ni inspiration y'urukundo novuga ngo ntiwaronse uko wiboneye kuko hari uburyo bari bumva biryoheye mu majambo n'abamelody bikagwanamwo ya ndimbo ushobora kuririmba umuntu atari mu rukundo akumva menga yaruguyemwe atazi n'uwo bari kumwe biramaze ukumva menga uri mu rukundo tu utonamenye uwo muri kumwe yego warahishuriwe narahishuriwe ryari yerekwa mze nari neretse yibukije umuntu yamye hano ejo ngo yagize yerekwa kandi mu mayerekwa yavuze na Ravera rimwe tuzobigarukako iciye mu ntore ntindi n'ibindi so igereka ryawe rero ryari rimeze gute byagenze gute ino ndirimbo yihabwa wari urihe byaba bimeze gute usanzwe ni inkuru y'umugenzi wanje abarinzi barafisha abagenzi we habwa ukuntu banavyikura ko bakabita kuri bagenzi babo nuko menga bobo ubu rero mwiza umubeshi seriye sana kandi sister arakutse ariko mvuze ibintu inzi by'ukuri umugenzi wanje yarakunze umukobwa nyene nyene numva niho arakimumenya barakundana mugabo kitangura kumenya abandi bagenzi biwe kuva kera muzikera abagenzi bawo mukobwa uwo mukobwa rero we naho mukundanye uramuzi je ndamuzi mfise amakuru yiwe mwinshi mfise aba ex kandi bose bagiye arira ababaye hari n'ukuntu benshi mu babivuga
ushobora gusanga nakubwira ngo nacewe ngo ugenda muzi ngo twarasohokanye biki bisanzwe nabo nyene bamukunda kenshi usanga batamuronse rero nuko nyene byari bimeze amutipe nawe mugabo akaca avuga ati je ndavyuko tubanye cyemba ari fresh uko je ndamuzi biratandukanye nuko je ndimo numva bamuvuga their time is over tibijya bintu bagomba ati bana okay ati ibihe byabo byarangiranye ucanguye page nshasha twebwe nibishasha singiye kugirane okay vako kabisa nta mpamvu yo kuva nawe ucucora ikaramu tingire ntunganye miki cyane kubitira nyine utwo turongo nyene mu bisanzwe novuga nti baranyandikiye hamwe nyine numva je racinda vyitorera bakwandikiye ariko mu novuga mu majambo wewe kubibona kubera twaragendana mu mutipe yaguma ambwira we nayo umva nabimenye ivyabo nyene kabisa nabimenye kenshi utinda ko nyene numva inspiration okay ricuzi ko bino bintu apana ivyo gukina mba mbona menga byabaye kuri wewe jewe uyu rave nta dukuru ufise zazawe ngo ntiyikoze intuza imbeba uzigime sinzi bari hakunya nkora no bavuga ngo isadunda nibiki ntabwo mani musi izo nyene ntihasakaye nanje vyombako nico mfise n'amakuru yuko umwana umwigeme uje mukagara kwije imyaka ari muri video arayikwije nyene ariko ababoneka nk'umwana gitemba itoto se n'amakuru abwo yuko ngo hari ukuntu nyene muri kugenda mubihereramwo da yamwana abonyira yaranambutse muri imisi sinkimubo eka koda murondera sindabura ubwo ni wamuhemukiye ubwo ni wasize umubabaza jewe umubabaje ko ni muganga w'imitima sinzi kubabaza wow urayivura woyivura biciye muri Sinovako ariko ibindi ntavyo masanzwe nzi uriye mwigeme wa mwatoranye gute kugira umukoreshe nko muri mwigeme rero ukuntu vyagenze basha ibintu vyiyerekwa n'impemu kabiri bisanzwe siwe yaraje korana okay oje twari gukorana ija video yaje muherekeje kitse mu kibanza jewe na director yaho ijya ndirimbo ta Prince nawe wow ba Prince bararema aka video ni keza chekwe sishobora kwemera ko iyo video tuyikora namaze ko nundi muntu kibanza bikwiriye umvo yaherekeje ntiyarabikwiriye yaherekeje yaciye amubwira oye ngo jewe ntawe nkunze jera mubiye nti nta na kimwe bintwaye jewe yewe mu kirundi ukanyera afise je sinzi kuvuga muri video sinzi kuvuga sindabizi vraiment okay barajanye na video cyangwa ibiki director niwe yavuze ati oya je negere bajya abantu ndabavugisha acyanyemera uyu mukobwa niwe cyo dukora ati ndabona ko ariwe yogwamwe neza ubundi nivyamubabaje uriya wundi yarasanzwe ari kuri gahunda ahubwo barabakuzine kuzine cyamwiganira barabivugana cyaravyemera cyo twikorana n'uyu ugiye kubiraba neza urabona ko muri video harako numenga naramutinya ahubwo aratinya Richard ati oya ariko rero muri video twari tumenyeranye sinari kwa actinga kujya agusanga namuteruye pale contre nimba wana namutinye buryo wamutinyemwo byarato rave sinzi ko yabonye ahubwo kari aka video kabonekamwo romance ikomeye cyane romance yari irimwo vraiment ntivyasa nabi kandi neza cyane kubera ko utayigize video yanyayo ukavuga ngo nintuzeya nimba mbona kandi yuzuye ivyo je mbona video yuzuye abantu benshi nje barabimbwiye bari kubwiye voilà video yuzuye byose acting we kuntu tangira uri kurasohoka iki mukaja muri jardin je mbona video erega nizijya nyene kanasa neza kajanye n'indirimbo kabisa sinabyibagije kweli je nawe umenga ni visualize nawe umenga nta bintu byinshi kubera ko ari location imwe location kubera ko hari ahantu habiri ngabo nyene numvise ahantu habiri umenga si henshi mbabona umenga video tuba tugiye nk'ahantu hashika nk'atanu zimwe tukazana ziheba tukuzishiramo bivuze yuko twabona ugize gutyo ka bari no ndirimbo mbabona ari project nini ni nashasha of course abantu banayirabe kabisa kwa Rich Car ariko je tuba tuko caravugana na ipininze bayiyibutse mbabona menga ntigiye guherera hano bivuze yuko twabona iyindi video igira kabiri nyuma yijya oya kuri ijya ndirimbo nyene sinoja ngaho ndakoresha ntazo mfise nta nibyo utegekana ibintu byo gukora byinshi bimeze neza kurusha oya mwana
Manager wararungurutse mu kabati kwa Rich ubona hari utundi to. Batabahazi. Ndahazi bameze Oya. cyane. Oya tugwizanye ukureje ikintu namye niyumvira. Kuko hari ikintu kiri hano bavuga bati abarinzi b'abarundi menga hari igihe na rimwe kenshi batomboza. Simvuga igihe ngo rimwe na rimwe ahubwo kenshi. Menga hari ikintu gisa no gutomboza. Sinzi ko muri abibona umuntu akazaga kubita hit indirimbo ikakundwa. Agashamara nk'ikindi ryasora nk'indirimbo nk'indwi zose. Atayindi suye kumera nk'iki. Mu kabati uravye hari indirimbo basi yo bayegereza ijya. Biragoye kuvuga indirimbo yawe uje bose ifise ivyayo. Ifise amashensi yayo, ifise abantu bayikunda. Ubu uye hariho nk'umuntu yakubwira nk'iyo naririmbye kera. Ko ari girenze bibaho. Urere indirimbo jewe ndiko ndayikora. Shaka basi mfumene ngo kabafana abandi. Okay. Shasha babiri cyangwa batatu. Jewe ndabaronse. Nabiyongeye kubona basanzwe bazi. Simba vuga nti target nayishikira. Okay. Mugura abona yuko ibiri nyuma ni bimwe bavangwa kari nyuma karahinda. Uraza kubananya muri R&B kuko je nakunze uburyo muri R&B mbona hagufitinga cyane ufise nijwi ryiza by the way. Ngo mama nanye gutyo nyene gusa nyene ama afro menshi dancehall hari abantu banzi nkunda gutamba. Okay. Bandi imuhari ngo sinatambye muri kandi bani ngo oyaye Andi cyangwa cyane nashigikiye ko yaramutinka kuko yarahagaze vraiment. Rich azangoze gutamba. Birenze urugero. Bano wabaye n'umudanse? Nabaye umudanse. Wow. Aratamba cyane no sindabihera. Gusa nyene urumva sijo kimwe na kera. Akera waranyerera mbona wari Chris Brown ku ma robot yakabaye na cha gucangana. Rero uye. Okay. Baza yuko abantu bankunda ndiko ndatamba ndiko ndatamba. Wow. Hari abantu bavuze bati ino famille muyitondere. Ati uravye ikintu bariko barubaka. Basa n'abagomba kwigabura. Umwe arafata igisata cha cinema hasi hejuru uyundi muziki awifatira. Wewe analize zawe nizahe kuri ibyo bavuze? Nje navuga ko ari kohera kera. Jewe kwanza ntarinjira no muri cinema uyu yari umuririmbyi. Okay. Rero novuga ko ni impano se kuvuga ngo twahagurutse ngo tugire iki ahubwo. Si inama mwakoze. Oya. Impano. Okay. Uwo vyakira gute ubaye muri cinema? Uriko uragenda uyoboza inkoni y'icuma niyo teru miri hano. Waraba mu muziki ukabona Rich Kag bafari hasi za Love Music zandera kubise hasi bibaho sibyo gari. Sinabakubita hasi. Baje bafise ivyabo nanje nzobande ko. Umve gukubita hasi navuze. Ukaba waratoboye basusigaye uri hejuru mu muziki kabisa uriko ivyo birashoboka. Byo ari vyiza cyane mbega bashanza ko byishimiye. Bari vya mbere eko kandi ndaza ni ryo hangiro. Okay. Gera imbere gushika aho ubutumwa bwawe buri kuratanga. Nkejo tukakubona nko muri launching maybe muri kazoza warakoze nka filime zawoge nko lanchinga tukabona Kage yahaje kabisa nk'umusani witeka na bodyguard bamuherekeje. Rich Kage yaje ku lanchinga album kavanga umukinyi wa filime mu Burundi akomeye. Akarere kwa two turacakira. Wari ukorere kwa. Receive. Igere kuri rivise Rich. Oya. Tuzobikora. Wow. Imana idushoboze gusa kabisa. Rich nindi ze ntambamye n'ukurana nazo muri uno muziki benshi bariko baravuga yuko ugoye gukora uno munsi mu Burundi. Umuziki uragoye gukora. Kuvuga ikintu ntambamye ya mbere no kuvuga muririmbyi muri industry y'umuziki. Urabeneza niwe mukene hari. Producer ariho amana. Bavyumva warinjije. Director arisho. Nawe narinjije. Video Vixen ararishwe arinjije wewe waratashe ariko jewe urabyumva ari gihe n'abadanseri abantu bakoze ama makeup ibiki n'ibiki ka promotion ibyo byose ugiye kubiraba jewe nza gusigara ndi video umufuko wera bro wandi nabo babi okay uko cyangwa ndumukebe uva nkeneye manager aba sponsor for kandi biye ndakubwiye no kuvuga abantu abarinje benshi nazo bavuga baguma bihagaze ko nkuko menga bashaka kwihagarara ko bashaka kwambara ibintu bizimvye ariko mu bisanzwe yo kuraba sohora sana gusumba ko yinjitse ariko hari ikintu nabonye ni mu ndirimbo ni menga ibiri kirahera nabonye gisana management menga urimo canke ni management yiwawe nyene ni rebo yiwawe amina ni jewe ijya ni famille bafashanya shora kumbwira ati location ni byari zo gutiza umuduga to wow nashaka kubwira ati okay déplacement jigitoro no musi ndakigura je bagenda bita famille yanje bafasha bitavuze ko haramutse hari abandi ba sponsors ku ruhande abandi bantu boterera
yuko nabonye umva ntaco batangira barahawe ikaze kabisa. hawe ikaze kabisa. Richi hari yindi message canke yerekwa dukomere dukoresha rya jambo waba waragize rikagutera kuvuga uti ngire nkora umuziki mu Burundi ndamakinga some challenge ndamakinga impinduka runaka kugira nimba banaka bari bahari nanje umuzo wanje ugira ico uterereye ku muziki muri rusange mu Burundi. Hari impinduka ariko abantu bakutega ko yego je nkunda storytelling ndakuvuga ubuzima bw'abantu okay ibintu abantu usanga babaye uvuga nti zoza ndabavugira ibintu byinshi usange bariyumvise mu ndirimbo ziwanje cyo kintu cyambere numva no baterera bakorera ku mutima bya bintu by'ubuzima bwabo okay yaragenze ndabishire indirimbo zanje okay nurukundo hasi hejuru canke tuzokubona uri kuranahanura yose nzohanura ubuzima ndafise imiziki y'ubuzima bro ndabiza abahungu nyene ifi bayadukubisa aragana nize life badushizemo bimwe bya hano kwibarabara izuba rikamena imbwaga ha rero jewe niyo ndabirimwo birampa inspiration biranyorohera kugira ngo ikaramu ifatwe amayandi nzoziririmba umunsi nabanje kwita step zimwe okay nzozibahereza kabisa rave haramahiye ubona kuri Rich Gag mu minsi mikeya nako myinshi muba muri kumwe ukabona uburyo yitwara mu muziki ukanariza ingabire yiwe bavuga ngo nta muhanuzi yemekwe iwabo ariko jewe ndamwemera kandi kuva kera arabitsi kerisha ndabona nk'ikintu gikomeye cyane kinini cyane ndamubonamo impano azi kwandika kandi afite ijwi ryiza tume gusika ibura n'ico yavuze gufata amafaranga neza bakagamusesamwo cyane twanka wundi umuntu adufasha akadufata mu mugongo impano yiwe canke yiwanje kuko aduze mba nduze abadufasha for real rero jewe ndamubona kure cyane okay uyu musore je nakomeje kubivuga nimba umuntu ashobora kurimba indirimbo nk'ijya bakumvira ko soya amajwi iki yigwanye ko vyose shari kimba mbona no kuvuga ati ndagusutse nk'imiliyoni 100 rero dukore kabisa n'ama collaboration ye kataraboneka je mbona uto muhombe muhombana na gato je ndiyemera muse oya kwe nigiki gutera kwiyemera abayumva shobo ndavyo erega utese that's crazy family kabisa ewa umva ari ibintu by'amavuta kandi ni byiza yuko twungukana yandi matara ahantu nyuma yandi menshi twagiye tubona Rich rero nuza kuncika ino ndimbo tutayimasa aracasigaye couple imwe turaririmba no gutamba ducishemwe dutamba niyo mpamvu Imana yaduhaye amaguru yose ubwo muri ndimbo yangora kuza kuyitamba ariko turabyimenyera abona vere bava ngaho utamutambisha azi ikintu nakunze nuko abantu batanabonye na behind the camera habujye mwamwibereye nk'abajama muciringa menga ntimunavukana yaba ntarinzi ko Vera avuga kuri nta nivyo nari kwizera kuva ati wirabe akantu ntukirisinga uri ko yaduhenda ngo ni musaza wawe sinzi umuntu muri bira yigeze guhenda umuntu sizantu yagiye akazabesha abantu ngo ni mushikiwe ni Abraham yabesha umugore ngo ni mushikiwe kugira Fredoro yo niwe muntu ajyama muri Bibiliya cyane so imbere kuturimbira ari jambo niyumviriye mu ndirimbo yawe nibaza ngo nzori kubaza ni twahura anurimba ngo prove them wrong washaka kuvuga iki bereke ko ivyo bibaza atari byo cyane umuntu twahaririye ndamutsinda mbya kumenga gwaru bereke ko ivyo bintu bibaza yuko nanje ugiye kunsiga ndi menga ndacinzwe prove them wrong oya mugabo rindira birashobora kugwamwe byo je niyumvira bereke umva abereke ko ivyo bimvira atari byo ko bihenze none je navuga gutera navuga ngo ba faking ubereke yuko ivyo biyumvira ko bari ko kuri ahubwo atari ko kuri ntabwo bisa birasa urumva mudufate nk'ubuje bari atari ko kuri mudufate je bari ko bariyumvira yuko ndiko ndategura urugendo rwo kuja muri Nigeria nkaca ndabereka yuko nyine ari rwo rugendo ndiko ndategura kandi nigiriye Cape Town none simba nda province wrong sawa ntaje uzi ikintu nsanze rave ntawo tsinze uwundi kimwe ku kindi twese twaratsinze ahubwo nuko twabivuze ugutandukana bakoresheje imvugo zitandukanye okay niko guprovinga abantu wrong kabisa umugabo yamba mbona umuntu wohana urukundo
ngo baruzitiriye ku mpande zose jewe je ndi lava boy lava boy ahubwo amabona unafise n'ubwenge butuma no kugucitinga byo mugora oya hamze igisagara gifise beneco n'abantu bafise amababa bicara n'utazi kaduma oya bindi vya kare wa byansi vya kabiri byarakubaye ko riki oya gusa nyene nisi bose nakubwiye ariho abantu hamwe utora bishobora gufata iyo nabikora sinda bimenya tukubite kuri vibe mze ukunda kuzi jewe siko bakuvuga abo mukundanye urabahemukira bakagenda bakorora amarira kubwawe umutima wanje unegeka kukwizera ni wewe gusa nshaka amasa no. Prove them wrong. Tuzogumana till I die. Cause you are my woman. Yeah. Their time is over. Tena wetu li so tight. Twegeranye nk'ifundo. Kadola vere. Nabiji cha kabiri nico ukunda cyane nabibonye. Ukunda uwe murongo? Umutima wangeka kukwizera. Ibintu umutima gutegeka utahisemwo. Trebye. Nta muntu ariko araguhata. Atankoni kuri mu mugongo. Ukavuga ati umwana wa Mutama ndamwihereje mu karabaye. Ni nkura urapera zibohera. Shaje muririnda ati sinopfa. Wow. Sa indirimbo nanje ndakunda kupira kabiri n'ubwera ku ntango inyohera cyane. Akikupira kabiri wa final Geneve. Wagera kuri bridge ukumva ati bino bintu ni vyanyavyo. Iki dukubite R&B towananye turyoherwa. Akafro nako kugira ngo cyanshire. Akafro ego mafite mvuze R&B nakomeje kuvuga uko nashatse kuvuga kuno umuntu aririmba yikora mu gahogo wantahuye. Ya nutwa tuntu nkutwa kabisa. Hama video yawe tuzoyibone mu ravere mu misizo. Je ndabisavye. Uko azoba yambaye kose navyo nite yashaka yambara inkima. Canke yambare tera igiti nazampuzo wavuze zimubera ariko tumubone basaciyemo arenga. Namwigije mu ndi mwuga mze. Azoshatangura kumuhiga. None wose filime sinzi we. Wowe umwuga nta uwo bundi weje ikintu ndamukundira kiza. Ivyo kindi myuga arumva yuko nkwiye kwigumira hari. Bakwiye kwigumira hari. Ndahari tusempema. Ariko we ikintu azohora aza kumfasha. Azoza kundirectinga kabisa. Actinga nko. Kandi nyenesha indirimbo nyinshi ziba zirimo ibintu by'amasenari. Ibaze yayo gufatiye akayikwandikira neza. Haribi. Sedi cyo nta migambo fise nawe yo kuzokina agasene. Tuzogera featuring. Ese nyene muri filime vumireko. Avuye kuri wewe. Ndamuvumireko. Ese nyene muri filime baragira sindabona ngo feature, sindabona ngo Kadona Vere feature, Asia bara featuring. Na collaboration iba muri filime. Okay, ubushatse birabaho ariko hano mu Burundi kenshi ntabiha. Ni mu nandika ngo featuring. Ntiwandika ko urashaka guhorana n'uwundi muntu. Ure bwabo gasanga ubivuga nkuko muri ko murabibwira abantu cyangwa mu simukabi. Bwabo kuri titre abari titre nyene. Kandi nibaza ko igikorwa kiba citirirwa umwe muri bo nubwo benshi baba bakigizemo uruhara. Vere rero bijya mu nyenyeri nyinshi ndamubona ko harimo n'izubukozi bw'Imana. Ati ibyo bintu uvyadukanye gute? Bivuze ngo ashobora kwatura ijambo rikaba ku muntu. Avugiye mu kiganiro kandi twe twizeye ko bizoba. Rich kagu mwatire ko amajambo abiri mu rugendo rimwe urahita twimanukira. Okay. Ndamwatuye ko umugisha. Bivuga muri abati ndavuze nti. Ndavuze ngo. Kambaze nkore n'amafilm. Ndavuze nti. Ugira umugisha muri kariye yawe yose y'umuziki. Moni cha hejuru. Iyo bitch. I did. Richa amashi yabo wundi twayakomana. Kuko ibyakanwa amashi na truba. Ariko we muho. Aguma yandika inkuru ndiko ndakora n'izindi. Kubera ko icakanwa ko umukozi w'Imana katuye.
abo kabwiye bakavyakirana ukwizera ati iryo jambo ntirizigera rihera nyabona rizoranguka ijana kw'ijana cyangwa ijana kw'ijana rico wakoze kuza yo ndagushimira nanje yeah man maximum mu respect asante bro expect kuri team yose kabisa mvuze team yose muri Fresh TV ngirasigara arimo nawe mbona ntarimwo nka ya team mugana umunyamuryango wacu wahagufi yeah abashimiye cyane kabisa okay ndibaza inyuma y'amezi nkangahe gusa ndagarutse niko nagenda kubaza turakibaga inyuma y'amezi urongero bavumvye kaberetse no ku mutima urongero bahe no ku buryohe bw'urukundo abantu bibereho neza nanje muri iyi minsi ava boy uriko uravoma mu isoko ryiza ofisi isoko ryiza ariko uravoma reka tukareke naco ave wakoze kuza aho dusubire hakurya muri sinema subira wakoze cyane kutwakira wakoze cyane kufasha watweretse Fresh TV yose yatweretse team yose kujanye n'ino ndirimbo bacu turabashimiye cyane gose ko izokurikira ahubwo izorenga hano bana turabyizeye cyane twanayatuye ko amajambo meza nibaza yuko bizogenda neza turabakunda cyane bakunzi ba Fresh TV bakunzi b'umuziki muri rusange bakunzi ba sinema babona yuko bose baba bahari we love you guys ciao salute. This is Fresh TV. We shine to progress.